wewe uri sugi wakira umusambanyi. Ibi rero twe twavuze aha udekonye uvyonga nitwe twitwarira aba entertainer b'abarundi twemere yuko ari ibintu tutabashe gushikako tuvyigire ku bandi. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi bagiriwe ubuntu n'Imana. Imbere uri muzima gira akajambo kamwe canke amajambo abiri ushimira Imana. Niba nawe uri uho ufise ibibazo bitandukanye humura mpore, ariko ndakubwire ngo buraca ugacana yandi. Kuri micro muri kumwe na Daniela Koze, imbere ya kamera nawe murabona ko turi kumwe n'abantu navuga ko babajaganye dufise ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Ndakwakire Koreshumwanya na Famba. Mahoro cyane. Meze neza. Eje ndaho. Ndabaza akantu gatoyi. Iyi ni Sengaa Media. Ego. Why Sengaa Media ituma ko abasazi abajaganye? Bon, Sengaa Media y'abantu bose. Umva dufate mu rusengero bagahereza invitation y'abarozi. Yes, abarozi barinjira, abafumu barinjira, abasambanyi barinjira, ibisuma birinjira. Ambo? Twakira bose. Wewe kwakira umusambanyi munzi wawe. Yes, ndashaka kumwakira. Umusambanyi. Kubera ko na Yesu yarabakira. Wewe uri sugi wakira umusambanyi. Mbe kwambaye ikoti kandi natwe dushuhiwe izuba irambere ariko. Ego. Icyo nico gikuru gusa. Kuba imbereye iyashu yofuma inyica ariko amahoro menshi. Ya. Reka tumuramutse Famba. Tabara mukije maro Imana. Bajerete. Yego ndashima Allahu tabaraka wa taala. Allah. Sa? Je sinizera Yesu ari Imana, nizera ko Allah ari we Imana. Kweri Yesu tamwizera. Yesu ndamwizera ko sinizera ko ari umwana w'Imana. Kubera iki? Kubera Imana niyavyaye. Imana we sijira ko Isa. Makena uru. Reka tugende kuri uyu. Manzi reka ndamwibarize gatoya. Kweri kutemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Wewe ufise idini ryawe iri kwemeza ibintu umaze kwemera. Nanje ufise idini ryanje yanyigishije yuko Yesu atari umwana w'Imana ahubwo ni numwa y'Imana. Sindamwanga. None woshize kubinyemeza rero tuja muri yindi. Oya sindakwemeje ahubwo nuko nzi ko Bibiliya ivuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho. Bibiliya yawe sindayizi. Nanje mfise Korowani yanje nzi. Ivyo ni ibyawe. Ubuzi byawe. Basi nawe mbwira umurongo wemeza ko Yesu atari umwana w'Imana. Sinize cyane ku buryo ngo no kubwira umurongo. Swati yose urumva stera ko iconzi ico. Nakuze nonka bambwira ati Yesu si umwana w'Imana ni numwa y'Imana. Muri imyaka 20 nengahe nkwije ucuzo ubiyepose ubihindure. Kuri ikigano cyo bimindura mu mutwe ubikuremwo ushire ivyiwawe. Nere Famba nk'ubu tushitse ku iherezo. Bazireke nani Koreshumwanya. Ubu tushitse ku iherezo ukaca usanga Yesu yari umwami canke Yesu n'umwana w'Imana, Yesu ni Imana. Uvyakira gute? Tugeze ku muhero w'isi. None wovyanyira ino waba ari swatano ucavuga naratakaje umwanya nizere bitari byo. None wo kwifata gute nyene? Nocana nambwira Yesu mbabarira nakwicira iki? Wewe usembabaze gukosheje usembabaze. Akiconzi ico nuko Imana itavyaye. Kuko uvuze Yesu ari umwana w'Imana, nanje ni umwana w'Imana. Yesu rero ni grand frère. Image Imana usenga. Urazi gituma Yesu Bibiliya avuga ngo abamwakiriye yabaye basha bwo gucika abana b'Imana. Yesu nawe ni Imana yigizemwo butatu. Oya Imana niyigiramo abantu. Imana ni nkuko kuba we Famba. Wewe turiko turakubona tubona nka Famba afise dread afise ubwanwa. Ariko ufisemwe ibintu bitatu. Hariho wewe, hariho uwo mubiri wawe, hariho umushaha, hariho n'imhemu. Iyo mhemu nje ndayihema ivyo bintu sivyo. Yesu si Imana n'umwana w'Imana. Ni numwa y'Imana. Imana ishimwe wabivuze. Yesu si Imana n'umwana. Ni numwa y'Imana. Koreshumwanya w'Imana nimbaruka. Koreshumwanya nawe. Yesu Imana irasambana kagenda guteza na mada. Oya uyareka kuyibeshera Famba. Uwo vyara udasambanye n'umuntu. Imana yaje gusambanya Mariya baravyara. Oya Imana yasambanye na Mariya bacavyara umwana. Mwemu w'Imana yamujemwo Mariya kugira twarinda. Ivyo nibaho namuntu avyara mu mwemu. Uvyaye mu mwemu byari bipurizo. Nibwo Imana bw'Imana. Ivyo nyene wowe bidatahuritse nibwo Imana bw'Imana. Uvyaye mu mwemu byari bipurizo. Koreshumwanya. None wewe en fait wo mugira iki Famba? Ko ariko aravuga ko Yesu atari umwana w'Imana. Famba ni shehe. None nawe. Jewe. Waje ntaco ndi jewe ewana Yesu. Uri umukatolika. Nivyo nzi nivyo gusa baranyigishije mu kujya kumanza kugira uko. Bisigura iki? Igihe ndavyibuka gasanga mu kujya nagize uko nkaca nangura kujya. N'igihe ndavyihoza kwizina rya data ni rya mwana ni rya mutima mwiranda. Amen. Amen.
nari ko iki kenshi uri umukatolika oya nabihevye nagira ndakubaza igituma oya mbaza uvoya mu misi yose basenga ngo mwaramutse Mariya uzwine mu bugari n'ibiyara mwaramutse Mariya uzwine mu mukama muri kumuraheze gumandi bago ivyo ndabizi nabiboseje ni nko kwishure baranyigije agafindo narakaboseje umva ibintu vy'amadini ikoze ni ibintu abantu bose barashinze utuntu kugira bigishe we akazana inyigisho ziwe akazikuvye kwera atavyo urumva tutarumva vyinshi ukaca umutahura niko ibintu vy'amadini bigira urumva pastor ngo we ngo ni pelare ngo uri barikiwa ngo leta oya murabeshe twakuregizwa cinamu uyafise utayafise pastor gasengera hajya hepfo gafise abagore bane kirwa bigwa bagwana muri rusengero buri munsi none cimamanda n'abamara amaza nitubizi oya cimamanda wewe avuga vyinshi sivyo avuga vyinshi naba arivyo urazi manyanga ya pasiteri bafise erega abantu bose wewe ugenda usengera umuntu ngo kuboko kwavunise ngo urahugoroye urazi abantu buzuye mu bitaro amaboko babuze amago babuze ababaki abaganga bavyigiye byarabananiye wowe utwara ngo urusengero ngo wewe mufise ivyaha bimbwire nce ndagusaba nce ndakubakana sima ngo kanazura abantu bari gati ya Mpimba uwe twere ku muri morgue uraza ura realite ngaha tubirabe ngo urabona ngo kwizera we ndani noca ni hisumu nkavuga ati utanzuye urandi yo kuriya gute bamaze kufa buryo pasteur nk'upasteur bw'ubusoresore rero buryo bw'ubusoresore rero ugasanga pasteur tungana imyaka ndagasoma n'imyaka ngo naga pasteur ngo dati erega kwa pasteur ntiyazogire n'umuntu numwe uzokwitaso atari data wo mwijuru arashaka ko ari so nkemu yo mwemu hema n'umusuzi kuri mwema riva mu nyo yaga ibindi dusange tuko turacumura ibi tuvyiho itaso atari mana yo mwijuru data wa twese nawe uravyemeza data wa twese wow okay twarabonye indirimbo ubunure ubunure kubera ko ubunure kwanza yari indirimbo nziza yakunzwe n'abantu benshi cyane indirimbo twiyumviriye kuririmba turayiririmba kuva ryari mwiyumviriye kuririmba mwebwe kuva ryari mufise imana yo kuririmba tubona turi kuri za moto zacu tuko turazikora wocu baza ngo kuva ryari muri abafundi aho mutavuze kandi dufise amamoto moto moto na dufise moto wase kugura ko ntazibonye ko ntazibonye ni magatize kuzikwereke ngo tore moto no twe turagowe mu Burundi guys igitoro kirakunda kubura cyane nkaje maze 2 jours atagitoro mfise Famba maze 1 jour ariko hariyo bandi ariko urabona mwibarabara ko imodoka ziguma ama moto naya hari menshi aba bakiguze kuri magendo igikinju kuri magendo usanga ari nka 15000 canke 20000 nare wayabuze urumva twere oya je sinogira ca magendo umva no bankozi ca kuri magendo ibintu vy'amagendo kura 5000 uzuza ijya moto yacu yuzuzwa na 18000 ko tuko kuri magendo igikinju kimwe ciritiro kandi kuzura ijya yose ni 4 litres ugahomba 3 litres ndakubaze imoto yawe yuzuzwa kuri 18000 ndakwemereye umunsi umwe nzoyikozoriza vraiment apana umunsi umwe bikora ubunyene twemeze ko umwana w'Imana sawa ndabikoze voilà Koreshumwanya yego ane aka krizere aka kanalari akana taba diaspora kuri ko gakwe kana giti ya mbere ya kamera ka kibebeze bya flera kurara uhenye uri kokora munyo bishobora turafata gena Dubai bamoni abande suko babayeho bafata ama video bari gusa bakarunga abantu bari hanze bakarunga amafaranga ndafite umumesha ndafite aba GPT be bari hanze uwo muntu yagurasa ntuze wifashe video uri kura litobanga aca guhino wewe wifate mu rusengero Yesu ashimye utakufa hivyo na Yesu ashimye twagiye n'ubunure ivyo tumaze kuzihorera ubunure rero feedback none feedback ni kwanza ubunure ni song twumviriye nk'abaririmbyi umuririmbyi abafise abaririmbyi vraiment je no muririmbyi my goodness nikimenya yamenye umuziki ndawuzi kurusha na comedy cyone ko nkazo giye gutaho uririmba muri note ya niko nico kinatanguye kurusha comedy uririmba muri note ya note imenya kuri muri note ga note imenya mu ndirimbo ugiye kuririmba umenya ko note yiduze cyangwa imanura cyangwa uvuga wiririmba style yahe oya nakubwiye note nk'ijya ndirimbo ubunure iri muri note ya ijya iri muri note inimba mu note gani mbariza koresha umwanya Ijya nani vy'amanote vya grave birimo ngo dukora barabigaya ari kugari ivyo ni note nyabaki iyo ni rap ivyo kumbwira abantu ati ivyo dukora barabigaya cyangwa ivyo dukora barabicangirira aha ivyo dukora barabigaya ari kugarutse ikiri ngaho wabaje ngo feedback ya ubunure ubunure ni indirimbo twakoze com black twagira twashaka twigerageze turabe ko mu muziki naho ko twofata ahubwo feedback twarabye yuko abantu
baratwakiriye neza mu muziki na niyo mpamvu tuje twumvira tubongera tubereke yuko twako twitesta ko mutari bwabwa atari bwabwa niyo mpamvu twasone n'indi ndirimbo yitwa Mpimba ariko feedback y'ubunure ni nziza abantu barayizi nimba mu Burundi hari abantu 100 abantu 60 barayumvise none niyahe message mwashatse gutanga muri ubunone nimba message nimba utayumvise ivyo dukora barabigaya ariko ugarutse ugasanga biya nyene babigaya bagaruka gufasha ndabasabye mu duha kakapela please ivyo dukora barabigaya niwe yaririmbye reka batu nimbe basirefe ibyo kaya kanureje karangora umva bisaba kajya na message ashaka message no oya turimbe nitworira imbere rimwe twese turimba twese fata mic urafata mic ako nashaka muri imbere rimwe turimbe nani ivyo misura binanicanganya gata uvyo dukora barabigaya rimba rofre rega na rusoro bagushira yayi siyaye ubunure ubunkure ko urumva koze icyo utahura cyo twebwe nituri ngaha ngo tuzenga kuyibongoza ngo nkabijya Thompson agira ngo oya exakizingua basi vunje migu akiripoti police pes jewe koresha umwanya nivunagure nisaraze nivyunguka ivengaga uko kafu koresha umwanya aririmbye iminota 5 ari hot ijuri cyarigenda okay bagiye kuri Mpimba why Mpimba Famba musigure why Mpimba rero Mpimba ni indirimbo yatangiye ko blog twe ukuntu tumeze turabantu izi mbuga twavuse tuzisanga nkuko yaririmbye tuzikuriramwo tuzofa tuzisiga munca make izi mbuga twe turazimenyereye uvuze abantu 10 bazukoresha imbuga nga mu Burundi je n'uni wodukuramo turazi gukoma abantu tukaba abantu bajyamo tukabavyuma but Mpimba rero nkuko vyame mu bunure twatanguye twifotoza twikumane n'ingurube n'ibindi bitandukanye mwambaye utuzo mu nyuma dusohora indirimbo n'iyi Mpimba twatanguye twisabira yuko twofungwa dukora amanyangire dufungwa ariko zije yose ni inzira zo gucira inzira ijya ndirimbo yacu Mpimba rero inspiration yayo cyo turabantu twankwa cyane uze yuko ari umugabo yitwa Vancee muri Amerika yagerageje ari n'umugabo yitwa Vancee ari muri Amerika atwifuriza Mpimba afata foto zacu kamandika ngo Koreshumwanya cyane yego narabibonye abo narinzi nimwe mwabikoze n'abafana benshi ivyo tupostinga kwazumva ngo mwe ngo mukwiye gufunga urazi impamvu atangoraniza byazanye Uburundi dufite abantu byinshi abwenge abadutwana abantu baciye ubwenge kandi bize bazi ibintu byari byose ko igihugu nico cyaje gufata ngo wewe wanditse ibintu ko babyizi yuko ni ibintu bya montage shani nkuko na president wacu nyene cyubahiro ari ibintu abansi biyo bamukorera bakamodifa ibintu kugira bamucafuze uburongozi bwacu urashimira ko batahura ikintu kandi bakamenya yuko imisore yabo ari ukuntu nyene bwenge nya atari kirenga ariko tubashimire kuba igihugu cyacu kiza gitahura twebwe imisore igatahura ibyo dukora so Mpimba rero ni benshi batwifuriza Mpimba tavyo dukora abantu baradusuzugura cyane bakadutuka ariko posting ikintu mu akakomanta ngo Famba bagufunge uri kwa nande rufise Koreshumwanya posting ikintu nawe uko nyene so ugasanga 80% y'abarundi badusabira ko dufunga bakibagira yuko twebwe na turabana bigiye kandi dufise akamaro igihugu twe tugira movement mu mashusho media dutuma duteramisha abantu ari umuntu amfana nje ku buryo atora atabonye video yanje cyangwa atora atabonye filme yiwanje arundi umufana atora atumvirije indimbo yiwanje none umfunze ujya muntu ankunda azobaho gute mugenje nahari cyangwa umfunze ujya muntu adufana twebwe nakoresha umwanya azobaho gute atabonye bijya umfunze giwanje uzoja kumugaburira umugore naba cyangwa nje umfunze bujya bukobwa mehe tamu nirwo ndahehe arabivuze none nibwa nene nako bw'ubuminere nzobaho gute mberazi ko iryo jambo uvuze ko ushaka gufunga ukaja mu mpera avuze aba mineur umuntu agendana n'aba mineur ni interdit umurundi wari wese kugendana n'umukobwa ari munsi y'imyaka 18 none gasha nawe mu gihe ugendana nawe sasa njewe ngiye muhiri wanyu wewe mwakwandikira sheri ni sawa ndagukunda turakundanye nkazanza muhiri wanyu mama wakamintebe nyicara saa sita ngafungura
ugafungura mu bukwe none birashika sometimes bana umukwe sawa uranamese ku mugoroba ngakwandikira sharing ngo muhira ukaza kundaba ukabwira mama je ndagiye kwa Famba ukaza muhira mama akubwira nutebeyo ukaza muhira tugafyondana ibihere ku mugoroba mama telefone urava kwa Famba oya ndiko ndaza mama ugataha none nje umfunga umpoye iki umwana w'imyaka ari munsi y'imyaka 18 none njewe ndakubwiza ukuri mfise umukobwa twakundanye yarafise imyaka 17 yes afise age iri nk'umuntu akuze mungana nka wewe afise igikuriro afise imyaka 17 ariko afise igikuriro ubabona aragera nanapanze kugira mariage nawe none wowe mfunga mugabo muri muteye indawo funga oya banzi wa urabona we koze yitwa umuminere kubera ugwanko abi wabo baba bakwanka wewe nahandi umukobwa wenyene urinze umuresha mugakundana ivy'imyaka burya w'umuhunga kubaje imyaka uramubwira imyaka ya ego oya Jesse imyaka ya uruminere bw'umukobwa buza mukijya gihe umuhungu abahatirije ikintu kuri uwo mukobwa nk'ubu je ndaguhatije ko ndagukunda ndagwarije ko dusambana namane kwinje mu buminere bwa none twebwe abasore je mfise nk'ubu swatino bafise nk'imyaka nka 20 haraba abahungu bafise imyaka 20 18 bakundana mama afise 40 ibishuga mami none ubuminere ngaho buri he ubuminere buza hajya kwambira ikintu kavuga ati njewe umukobwa ni umwana ariko ndiko ndamuciramo ibintu adashoboye none ndagutwaye muri ghetto nkasanga karabaye ngwara umuto gwaboze none nje uzomuye iki twagiye kuri Mpimba ni muri Mpimba rero na inspiration yatujemwo abantu baratwanga amajambo azoba arimwe muri iyo ndirimbo Mpimba ni vuba muzoyironka nandu izohera mutarayironka muzokuyumve neza na video izo na visualize hanyuma imisi izoba imbere video izoza dukeneye abadiaspora ndakwibutsa kimwe koze ikeneye abadiaspora dukeneye abadiaspora turagishikako gato sivyo urabona ikintu kimwe mumenya indirimbo Mpimba umudiho kwanza irimo yitwa Singeri n'umudiho muri Tanzania ino mu Burundi twe dufise amayaya umuyebe agasimbo ivyo bintu rero abarundi baravyimye agaciro kugira abari n'abaririmbyi baze barabikorerako Bifesi niwe yigeze gukora indirimbo ni muze dutamba ingoma ziwacu abarundi ugerageje kubiraba n'indirimbo Bifesi yasohoye iyo ndirimbo iri hasi cyane ntiyakunzwe nk'izindi ngene zakunzwe urumva rero abandi barahereza agaciro umudiho w'iwabo originalite yabo urumva membe ngaha mu Burundi azuza gusanga abantu bakunda ingoma zirya ntambo usanga ari bakeyi cyane ariko ugasanga ngo barakunze slongo za Celine Dion ngo bakunze ngo hip hop ngo nimbari nde nande mu Amerika urumva bisaba yuko abarundi kwanza bahereza agaciro kwanza umudiho wabo kugira bihereze inspiration n'inguvu abaririmbye abarundi gukorera ko ico kintu kwera ukoreye ku kintu ukabona kiragiye twebwe abarundi turafise ubucuti bwiza buri muri bwitwa East Africa East Africa hirukiyemo mu Burundi Rwanda Tanzania Rwanda n'ahandi hatandukanye twe dushaka kwanza ujya mu diho wacu wa East Africa duha agaciro dufate wa mudiho wacu wo muri East Africa duha agaciro mpamvu aririmye ingoma iri muri Singeri n'umudiho y'igihugu cyo muri Tanzania ntango natwifitanye nabo urazi ko bajya ntango ni nkuko twoba ni muhira n'umuryango dushaka ijya midiho iduhurukiye mande yacu iri muri East Africa twiduze tuhe agaciro kuko ari umudiho twinjiranye ngaha muri Afrika yacu muri Afrika yiwacu witwa amapiano iva muri South Africa South Africa niri muri wa muryango wacu wa East Africa ariko yavuye hagera twinjirira ngaha muri uno mwanya uvuze imidiho itatu izwi amapiano nubura kwishiramo afrobeat nubura kwishiramo none iyo midiho rero dushaka ya midiho muri East Africa yiwacu biya gaciro twaragerageje gukora indirimbo ziri mu mudiho Burundi Bifesi yaragerageje n'abandi baragerageje ariko naho byashitse reka tugerageze dukore mu babanyi nabo dufate imidiho ya ni ryarindi nyene n'abarundi bavyimye agaciro na Mkombozi yarageze gukora umudiho wa Singeri ari n'ingozi ya Singeri Mkombozi ariko biragaragara yuko rero abarundi barisembereza cyane mu bindi bihugu kubera ko ubonye ko chance ufate cyuri kubera iki abandi umugore wanje ataryoshe ndyakoresha banyize wa minota 2 yego kwe none nsuko tubayeho none kubera iki abanyamahanga bo muri Tanzania canke mu Rwanda canke n'ahandi badashobora kuri mudiho w'Uburundi mugabo bwa mukayiririmba inyishu niyi bajya barikomeje kudusumbya buri gihe cyose iyo umuntu yikomeje cyane kugusumba ni nkuko wewe Daniela koze we hari izina ufise hari umuntu yifuza kugendana nawe kubera we wikomeje kumusumba nawe umunsi yikomeje none nk'ubu wewe
Fizo yo bari hajya akavuga ati mukwiye uku woreka kujayo ngo atajijo cyangwa ivyo kubwira ati ngo muri studio yanje uririmbe wo kwanka n'ikintu kiwe gutahura Waswahili wanasemaga hivi asiye kubali kushinda sio mshindani. Utemewe gutsindwa ni wotsinda. Twebwe uvuze muri Afrika cyangwa muri East Africa mu Burundi entertainment yawe iracari hasi cyane. Kubera iki none habuziki kubera iki rero kubera ikibuze rero tuyivyura baca batwifuriza gutenda none wumva vyote ikibuze rero ni twebwe twemere inga sinda kwatsi kofi ni twebwe abarundi aba entertainer b'abarundi twemere yuko ari ibintu tutabashe gushikako tuvyigire ku bandi twiga muri Tanzania twiga mu Nigeria Diamond ujya umuziki yarabonye bane je wapi muri Tanzania vyanse akonja muri Nigeria yeme yavuga ati ngenda rugije amaboko atanga amafaranga njereka nkwege no ngaha mu Burundi twemere yuko umuziki wacu uracari hasi tukiye kwicara tukwana tukiga bavuga ati none abatanzania ko bakora singeri bakavuma none nitwokora kwa muri Tanzania muri East Africa twaravye umuziki uratunaniye twace twita kuri amapiano ariko vraiment mwebwe muri shambo banyamuziki b'u Burundi ubunure ni yasohotse ubunure isumvya hita amaririmbo menshi wewe wita abaririmbyi baririmbye my god uzoshake uzoshake uze ndakwereka abantu benshi bagiye bavuga ati mwebwe muri babantu bariko baronona akanovera ku muziki ndundi ringa ndakwerekeye koze urabona ino singeri twakoze isumvya akanovera ayo masingeri y'abatanzania nukuri kumazoja kunyumviriza ico no babone bahanura twa turakopya tukiyongera tukarenza comedy byo kuririmba mu bihebe oya nkaje sindi umukomedie we fata akazi kurusaku n'ubujyanye oya urusaku ni kategori y'urusaku jewe koze twebwe turakopya nimba singeri twarayikopya menya yuko tware uburyohe singeri bifise twararengeje izya singeri z'abatanzania mu twibagiye umudiho mu Burundi twarakoze singeri dushiramo na afrobuja afrobuja flavor irimo akabuja flavor karimwo uzi umuziki neza nimbuze umuziki neza umuntu azo kumva mpimba sana imbaga na uyu anaimbaga uratacanika ivyo ndamaze kubiri twara muri ghetto umva no muko twara muri ghetto kwa gutonga unasiya kuri kwa tonge na estetike umenga rikarahibongoza ngo ni aka nakabwa nazanye mu kofi mu bibanga ucuregera ngaha man ugusaragurika mu gitano ngo kuririmba muri korali twebwe koze kuvyemera ko twebwe bigugu voilà ni muve muri industry y'umuziki rero kandi tubaye ko muve muri industry koze we urazi no entertainment itadufise twebwe jewe urazi izira yoca yitwa jewe iyo banafise uburenganzira bwo kubaririmbye ifise nka ushobozi kanaka mwese no bashamaririmbye ahubwo moja mu mpimba unasiki indirimbo Mpimba ico nico cyatumye baho ico nyene uyu two turamupatia vyuzi uyu kwanza uranda kubwiza ukuri iki kiganiro kizorabwa kirabwe kubera izina nde Mpimba oya wewe koze wagikoresheje abagukoresha bagushima ati dufite umukozi mwiza bamuco twifuriza Mpimba ahubwo ibi bintu ndanabiye oya ridira wa munangohe views man oya urazi gituma Mpimba oya ntibari ahubwo mwaducishiriza ko gatoya gakoresha umwanya iyo Mpimba mudara kapera reka genda kwe ata foto nta cyabaye ngenda guhereze rofe gusa umvere safi yagiye rofe ya Mpimba karabaye ndani ngugitiki udekona uvyo ngatumujana udekonya uvyonze ndani deja nyine mwe muri ko muravyonga icambere mwe mu ikintu mu madimisi muri ko murakora ndakubwira ikintu kimwe Uburundi aho bugeze umurundi wari wese ni wajejwe umutekano w'igihugu cyiwe ndakurahi udekonye uvyonga ndakwito nje sinobona uriko uko wono Burundi ndakwemera nca ndagufata ngatwara ku police ba ujama
ariko none igihugu cyacu erega security ni ngoja nitwe twicungiye udakonye uvyonga urabona rujya gwaruka bita imbonera kure abantu baremewe ngo bazokwitwa uko na wewe wokwereza pene ukavuga ati je kubw'umutekano uguru kuno nkunda igihugu cyane ngomba gukora security kugira umwana wa Stone aryame neza jewe reka ndabishire mu ruhara urumva ibi rero twe twavuze aha udekonye uvyonga nitwe twitwarira kuko twe turabarundi dukunda igihugu kandi bro jewe nta gihugu mva mahanga ndamarayo indwi yose uraza aho Burundi bwavuye wewe bwavuye man je naravutse ku buntu bien ndiga ku buntu bien uri mu bavutse ku buntu wewe ndiga bien Famba ufise imyaka ingahe Famba je ndacyari umwana ufise ingahe imagine narize ku buntu ndiga man uraza ibindi bihugu kugira wige Famba wowe wize ku buntu tabera je naze ku buntu wewe umaze igiringo c'imyaka ingahe utumva urusoro mu matwi yawe nyishura imyaka 2015 twarazumvise none haciye imyaka ingahe utumva ikiru citurusoro aya mahoro dufise uraza yavuye wewe urasamye gusa uja ku rusengero ata muntu arinze kugusaba karanga muntu uja mu rusengero ata muntu arinze kugusaba n'ikigira 10 uja mu rusengero ata muntu urinze guco hamucuja ngaho wanike iki gihugu cy'u Burundi Burundi bwa Nyaburunga ariko mwebwe reka ndababwire mwebwe muri babantu bariko barononaga novuga culture inudeya akaranga ku Burundi koma ifoto mu mazimi muri ko murapostinga ifoto sometimes mwambaye impuzu zo munsi ahandi naho mukandikete Famba kandikira none yanditse ko umugore wanje zo mujya none ngorane iri he uvyanyira he ukanira mu mategeko y'igihugu aho leta ivuga ati niwashima guhereza umugore wawe umugenzi wawe yuko uzohanwa ubinzanire ubinsomere nane uribaza ko je umugore wanje ni napfa koresha umwazo w'umutwa nanje umugore wanje ni napfa Famba ni wazomufyatagura umugore kubera abagore bacu nibo bagore bambere baryoshe none ndakubaze sinka wewe ubishe abagore bacu bararyoshe niyo mpamvu twaba niyo mpamvu we tutaguhaye wewe ngo Famba guzobutwa wewe nubwo bokuma ku buntu sino ninapfa twara umugore wanje aho bro tukiri ku maziko bakimbira gusa urumva inkuru y'umubabaro inkuru y'umubabaro yo ubunyene ni namaze kugura pidanse uba namaze kuzitwara 5 musanga kwashasha nari ngwaye amaso y'imbwa sinyere abagore biwacu we bikujyahe none ubu oya rindira oya igihano kirarangiye muri dreda urumva wewe kubera we vyemere kwaza kutaryoshe niyo mpamvu tutasinye wewe oya basire wewe urabishe sivyo akabazo kanyuma kubijanye na Mpimba oya vya Mpimba koze Manzindire koresha umwanya ubu kweri siha ni novuga ko nuko muri mu gihugu ciza aho mushaka mukurikiranwa n'abantu petatro babakunda ndavyumva ariko ndafise ikibazo ku bintu mwe mu postinga mwambaye sometimes mwashize ibiti mu oya kwanza ije foto kwanza je nambaye na Famba yambaye kareso ni montage bagizeko twebwe koze twe turabamesha haga nawe mwifotoza mwashize ibiti mu mapantalo naho bije twariko turigisha ibijanye n'ubutinganyi sisi zurakurikirana koze kurikirana caption nturabe ifoto gusa raba caption vyanditse hejuru sawa nizere yuko iyo ndirimbo yanyu Mpimba ataco itazobatwara mu Mpimba ino ndirimbo Mpimba irimwo n'amajambo y'impanuro arenze cyane nta muririmbyi w'umurundi araririmba amajambo y'impanuro twe twarimbye muri Mpimba nukuri urumva reka basi ndagushimire tuzosubira mu kiganiro gikurikira muri iyo Mpimba ndakubaza yasohotse jenzo nzozana renda kwereka ingene abarundi bayakiri izoba yahitinze amwe bakubaza ati baje bahungu barinje Mpimba murazinanye wenyene ugira agaciro kuvuga yuko muzinanye gusa oh my goodness ndakenda mama reka ndagushimire Koreshumwanya ndagushimire asante sana ndabibutse ko mfise iPhone ndetse ko je na Famba dutunza amamoto ndabibutse ko mfise parcelle mu gatunguru n'inzu yakubesha ya parcelle yanje waguze ryari koze ibi rero kuvyemera umviriza ibi kuvyemera sigisa ko natana gukubita ino telefone parcelle yanje jewe parcelle ufise wewe ni cabona urazi cabona ni Stone ujya n'umunyamahanga Stone yabaye cabona urabitse ko ari bamdogo Stone na Pax nibo babaye cabona cyane ibyabona n'abamesha gusa urumva ni parcelle ibazi mu vyanga okay
Ndagushimiye Koreshumwanya. Asante sana. Nizira ko ni Kabasa baliona vizuri macho matatu. Macho matatu man. Nyene macho matatu. Babwire bakore subscribe none. Ivyo ntuzona bisaba abantu babikore. Basi we bibansabire kumbure Keneye gutera imbere. Ayibonye. Turabe. Ni OG wowe uri nyuma. Tuone basi. OG. Reka ndagushimire Ubona ukore kwa Koreshumwanya. iPhone nawe. Nanje ndabe ko ayo mavuta yonshikako. Asante sana. Ntuzosaba abantu ngo bagire subscribe. Oya uzokore gusa nibabona ko biryoshe bazoyikora. Reka je ndabasabe mukore subscribe nimba utari bwabikore. Ni Daniela koze mwa muri kumwe kuri Sengaa Media TV. Nari kumwe n'abajaganyi ba mbere nga muri mu Bujumbura. Bujumbura n'abantu bajaganya ofeti barajaganya industry ku buryo nawe usigara na stress mugabo ndabakunda cyane nabo bitaha mu kiganiro gikurikira cawo.